Muy buenas noches. Mwiriwe neza bakundwa nshuti na bene data muri hano aha muri Pereira kuri jewe n'ihigwe ridasanzwe kubana namwe muri uno mwanya kugira ngo dusangire umwanya kubijanye n'ijambo ry'Imana hamwe n'umugambi wayo ujanye n'iki gihe c'iherezo. Arico gituma nshaka gusoma mu gitabo c'itanguriro igice ca mbere pereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatanu aho Imana ivuga iti ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza waropfutse idamba, kandi Mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Imana iravuga iti nihabeho umuco, umuco ubaho. Imana ibona umuco ko ari mwiza, iraheza itandukanya umuco n'umwiza. Imana yita umuco umurango, umwiza iwita ijoro. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi wa mbere. Ese Imana yozagira ubugingo bwacu kubw'ijambo ryayo kandi ikatwemerera kuritahura. Icigwa cyacu mwuno mwanya ni Mpwemu w'Imana yiyungururiza mu gihe. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Turabona Mpwemu w'Imana aha mu gice ca mbere c'igitabo c'itanguriro, hamwe no ku murongo wa mbere, uhere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatanu. Turabona ko Imana yaremye ijuru n'isi. Hanyuma turabona isi ikiri buziba, iri kubusa gusa, Mpwemu w'Imana nawe atambatamba hejuru y'amazi. Kubera iki? Kuko Imana yashize mu mazi imbuto zose yari guha ubuzima ikameza, kandi Imana ngaho yariko itambatamba hejuru y'amazi kugira ngo ihe ubuzima imeze imbuto zose yari yashize ngaho. Rero kugira ngo hashobore kumera, hagaragare imbuto zose yari yashize ngaho, yategerezwa gukora ikintu c'ingirakamaro cyane. Ico naco no kuzana umuco. Imana iravuga iti nihabeho umuco, umuco ubaho. Imana ibona umuco ko ari mwiza, iraheza itandukanya umuco n'umwiza. Imana yita umuco umurango, umwiza iwita ijoro. Umuco iwita umurango, umwiza iwita ijoro. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi wa mbere. Havuga ngo buragoroba buraca kuko iminsi itangura ku mugoroba, nuko ikabandanya mu gatondo. Ubwa mbere hagera ku mugoroba, hanyuma mu ijoro huwa munsi wa mbere, hanyuma hakagera mu gatondo, nuko bikaba uhereye bugica kugeza izuba rirenze, kugeza bwije. Uwo munsi wose ukabandanya kugenda ubona. Rero dushobora kubona ingene Imana yahaye ubuzima imbuto zose yo yari yashize mu mazi. No kuvuga ko byabaye ngombwa ko ikora igikorwa, kandi ico gikorwa cakozwe na Mpwemu w'Imana agendagenda yiyungururiza mu gihe kijanye, igihe gihuye no gushitswa kwa buri sezerano yo yasezeranye. Rero murabe ingene Imana yiyungururije ngaho muri Mpwemu. Iyo tuvuze ati Imana yiyunguruza muri Mpwemu, iyo ni Imana yiyunguruza mu mubiri wayo wa teofaniya.
kandi yo mu kwiyunguruza mu mubiri wayo wa teofaniya ari nawo yaremeyemwo ijuru n'isi, rero izoheza izane ihe ubuzima imbuto zose yashize mu mazi. Nico gituma izana umuco, kuko hatabayeho umuco nta rubuto na rumwe rwoshobora kuronka ubuzima ngo rumene, nta rubuto na rumwe rwoshobora guhabwa ubuzima hatabayeho umuco. Hanyuma yaciye ikora itandukanya amazi ayari ku isi, ishyiramo kandi n'ayari mu itazanure mu bicu, ndetse yatandukanije amazi yo ku isi yomutse. No kuvuga ko yaratandukanije, iraheza yegeraniriza amazi mu kibanza runaka, ayo mazi iraheza yita ibiyaga, nuko iraheza irumutsa ikindi gipande c'isi. Rero imbuto zose zari zashizwe ngaho zategerezwa kuronka umuco, zikakigwa n'umuco Imana yari yagaragaje kugira ngo zironke ubuzima zimere. Rero iraheze itangura uwo mugambi wose wo guha ubuzima imbuto zose yari yashize ngaha ku isi, ariko zari ziri mu mazi. Kandi dushobora rero kubona ingene ico gikorwa cyose cyakozwe muri iyo minsi itandatu, nuko ku munsi ugira ndwi Imana irangiza igikorwa cyayo iraruhuka. No kuvuga ko yaruhutse ico gikorwa cyo kurema yari kirakora muri ico gihe. Rero iyo havuzwe hati aha buragoroba buraca, uwo n'umunsi wa mbere, hanyuma mbere gato hanyuma Imana iravuga ati nabe hitazanure hagati y'amazi ritandukanye amazi n'ayandi. Imana iraritazanura, itandukanya amazi yo munsi y'itazanure nayo hejuru yaryo biba kuno, maze iryo tazanure Imana igita ijuru. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira kabiri. Rero iyo tubwiwe kuri no minsi hano, mwibuke ko umunsi umwe imbere y'umwami ari nk'imyaka 1000 kuri twebwe ngaha ku isi. Petero 2:3 haravuga ko tudakwiye tutoshobora kwirengagiza kuno kuri. Haravuga hati, reka tuhasome Petero 2:3 haravuga ngo ariko abankunda iri rimwe mweho ntimugiyobagize yuko ku mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka 1000 n'imyaka 1000 imeze nk'umunsi umwe. N'umuvugishwa n'Imana Mose muri Zaburi ya 90:4 avuga uko nyene. Rero iyo Imana ivuze hano ati buragoroba buraca umunsi ugira kabiri, iyo minsi ivugwa hano ni minsi imbere y'umwami, ni minsi y'imbere y'Imana. Iyo kubiremwa abantu umwe wose muri iyo minsi ni kimpumbi, no kuvuga ngo umunsi w'ikimpumbi. Iyo minsi iri hano, iyo minsi indwi, ku munsi ugira ndwi n'Imana yaruhutse, ni imyaka 1000 ku biremwa abantu. Rero murabe ibintu byose Imana yakoze muri ico gikorwa ca Mpwemu w'Imana, ashitsa akora ugushitswa kw'ivyo we mu nteguro yiwe yari yaragenye, yari yarateguye. Kandi buri gihe igikorwa c'Imana camye gikorwa na Mpwemu w'Imana yiyunguruza hagati mu biremwa abantu. Rero
muri ino si we yariyunguruje muri buno buryo, kandi nimwitegereze ibintu byose yakoze. Igikorwa c'Imana buri gihe ni igikorwa cyo kurema, kandi kugira ngo hakogwe igikorwa cyo kurema habakenewe umuremyi Imana. Nico gituma vyabaye ngombwa ko Imana iba muri Mpwemu, yigaragariza muri Mpwemu ngaha ku mubumbe w'isi. Rero Imana yigaragaje kugira ngo ireme. Turayibona yigaragaza mu mubiri wayo wa Teofaniya, kandi iyo ni Imana yigaragariza muri Mpwemu yera. Imana mu mubiri wayo wa Teofaniya, Imana mwo mubiri wa Teofaniya ari wa mubiri wo mu buringanire bwa gatandatu. Hariho uburinganire indwi, kandi nimwitegereze namwe. Uburinganire bwa mbere, ubwa kabiri n'ubwa gatatu ni umuco, umwanya hamwe n'ibintu bikogwa ku bintu bigaragara. Uburinganire bwa kane nabwo ni uburinganire bw'amaonde, bw'ibintu bitaboneka, ari nabwo inyakiramajwi ndetse n'imbonesha kure zikoreramwo, ndetse bigashika no mu mago y'abantu. Amatumatuma nako nk'ayo mu bwato bw'ikizungu canke mu ndege, ndetse no kugeza kwa bijya vyuma bazirabirako bazicungirako, navyo nyene bibera mu buringanire bwa kane, mu buringanire bw'amaonda, ari nabwo bwamye bumenwa n'ibiremwa abantu, kandi kugeza n'ubikiremwa muntu ntikirigera kimenya mu buringanire bwa kane ngo kimenye na kimwe c'imiliyoni. Mwubwo buringanire bwa kane harimwo amabanga ibinyegetswe Imana itazokwemerera ko ikiremwa muntu kibimenya, kikiri mwuno mubiri upfa ubora kandi w'igihe gito. Ariko igihe abahungu n'abakobwa b'Imana bazoba bari mu mubiri uhoraho, ico gihe tuzomenya ubwo buringanire bwa kane, tubumenye burundu mu mwuzuro, kandi tuzonabukoresha. Rero twabonye ko igikorwa c'Imana gikogwa na Mpwemu w'Imana, no kuvuga ngo gikogwa n'Imana yigaragaje mu mubiri wayo wa Teofaniya. Ngo mubiri wa Teofaniya ari wo mubiri usa n'umubiri wacu, ariko mu bundi buringanire. Mw'isezerano rya kera witwa marayika w'uhoraho, ari nawe ari umugabo, umumarayika wo mu bundi buringanire, ari ikiremwa gifise umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu. Rero nababwiye yuko ari uburinganire ndwi, nababwiye ku buringanire bwa kane ko ari uburinganire bw'amaonde, bw'ibintu bitaboneka. Hariho kandi n'ubundi buringanire ari bwa uburinganire bwa gatanu, ari nabwo ata muntu yokwipfuza kujamwo. Ubwo buringanire bwa gatanu bwitwa ikuzimu, ari nabwo ata muntu yokwipfuza kujamwo. Ariko kugira ngo abantu ntibaje mw'ubwo buringanire bwa gatanu bwitwa ikuzimu, bategerezwa kwakira Kristo nk'umucunguzi wabo, bakozwe ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, nuko bakaronka Mpwemu yera, kugira ngo bityo Imana ntibarungike mu buringanire bwa gatanu ari hari kuzimu. Ni inzu y'imbohe, no buringanire aho abantu baguma ari imbohe kugeza ubwo hazogera igihe c'urubanza rwa nyuma, aho ikiremwa muntu cose kizorenguka imbere y'intebe yera, haho kugira ngo gicige urubanza na Yesu Kristo. Muri ico gihe abazoba bari mu buringanire bwa gatanu kuzimu bazozuka, bazukire mu mubiri bari bafise igihe bari bakiri ngaha kw'isi, kandi bazojanwa barengukanwe imbere y'umucamanza w'isi yose, imbere yo kugaragara kwa Yesu Kristo, ari we azocira urubanza bazima hamwe n'abapfuye. No kuvuga ko azocira urubanza umuntu wese yapfuye, nuko atakiriye Kristo nk'umucunguzi wiwe, atogejwe n'ibyaha byo mu maraso ya Kristo. Kubw'ivyo rero igihe yapfa byabaye ngombwa rero kwajamwe ubwo buringanire bwa gatanu, ari bwo buringanire bw'agasho, aho umuntu aguma boshe adashobora kuva ngaho. Nubwo umubiri wiwe uboneka upfa,
ariko ubugingo bwiwe n'Mpwemu buraheza bukajamwe ubwo buringanire bwa gatanu. Nta muntu yipfuza kuja mu ico kibanza, ariko hariho uburyo bumwe rudende bwo kwirinda kuja mu ico kibanza, kandi ubwo buryo nabwo no kwakira Kristo nk'umucunguzi wacu, tukozwe ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, nuko tukaronka Mpwemu yera, bityo tukaronka ukuvuka bwa kabiri. Hariho ubundi buringanire, aribwo buringanire bwa gatandatu, ni nabwo umuntu wese yokwipfuza kujamwo iyo apfuye, kuko ubwo buringanire bwa gatandatu ni paradizo. Mw'ubwo buringanire bwa gatandatu abantu niho baja bakabujamwe mu bugingo ndetse no muri Mpwemu. Abantu bizeye Kristo nk'umucunguzi wabo, bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaronka Mpwemu yera, barose umubiri wa Teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Ni kubw'iyo mpamvu rero bapfuye baja mwo mubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Umubiri wa Teofaniya ni umubiri usa n'umubiri uboneka twebwe dufise, ariko wo nuwo mu bundi buringanire, nuwo nk'ubwo buringanire nyene bw'Imana mu mubiri wayo wa Teofaniya. N'umubiri usa canke n'umubiri umeze co kimwe n'umubiri w'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu. No kuvuga n'umubiri umeze nk'umubiri wa marayika wuhoraho, umwe yiyereka abavugishwa n'Imana bo mw'isezerano rya kera. Kandi mw'ubwo buringanire bwa gatandatu niho hari abigishwa ba Yesu, Petero, Yohana, Pawulo, n'abizera b'ico gihe, hamwe n'abizera ba Yesu Kristo bo mu bihe byose uhereye kuri Kristo kugeza ubu. Ubwo buringanire bwa gatandatu burimwo ibiti, burimwo ivyatsi bimera, burimwo inyoni, burimwo ibikoko, burimwo n'abantu. Abantu babaye ngaho mu mibiri ya Teofaniya, aho ntabwo hari ukwanduzwa kuri mu bisagara byinshi byo ngaha ku mumbe w'isi. Ikirere kiratunganye, aho nta bibazo bafise vy'imitungo nk'ivyo ibihugu bifise ngaha ku isi, mwo uburinganire bwo ngaha ku isi, uburinganire bw'umuco, umwanya ndetse n'ibintu biboneka. Aho nta nubwo bagira umwitwarariko wo kuzinduka mu gatondo kugira ngo baje kubikorwa, kuko ngaho ntibakora nk'uko ngaha bakora. Aho ntibakora, ntibaryama, ntibajya, ndetse nta nubwo baruha. Aho byose n'urukundo rw'Imana, amahoro, ubumwe hamwe n'umunezero. Ariko bo ntibari mu mibiri boneka, ariko bari mu mubiri usa n'uno mubiri, ariko wo mu bundi buringanire. Bobo barindiririye ngaho ukuza k'Umwami. Kubera iki? Kugira ngo bazuke, nuko bagaragare ga ku mumbe w'isi mu mubiri mushasha, umubiri uhoraho, uhawe ubwiza, umubiri udapfa kandi utabora. Kandi mw'ico gihe bo bazozuka, natwe bakiri bazima tuzoca duhindurwa. Tuzoronka rero bityo umubiri umeze nk'umubiri w'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Uko niko rero tuzogira ishusho na kameremere k'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Ariko ivyo byose bizoza mu kwiyunguruza, mu kugendagenda kwa Mpwemu yera mw'iki gihe, kuri uno munsi wa nyuma. Ico gituma ari ngirakamaro cyane kubona Mpwemu yera yiyunguruza mu gihe ico muntu yiyungururiza mu gihe umuntu aba ari karabamwo, kuko mw'ico gihe Mpwemu w'Imana aba ari karazana, ari karaha ubuzima, aba ari karaha ubuzima, aba ari karameza imbuto zashizwe muri ico gihe. Ni ukuvuga yuko aba ariko araha ubuzima ijambo ryose rubuto iryo yo yatanze muri ico gihe. Rero nimwitegereze namwe mu bihe vyaheze
ingene yahaye ubuzima imbuto zose yari yashize mu mazi, kandi mpwemu w'Imana atambatamba hejuru y'amazi yariko arashiramwo izo mbuto, hanyuma araheza araziha ubuzima. Nico gituma hagaragaye hakamera ibiti, hagaragara ibikoko, hagaragara amafi, ndetse n'ikiremwa muntu. Rero uva mu ntambuko uja mu yindi, uva no mu gihe uja mu kindi, Imana yamye igendagenda yiyunguruza muri mpwemu yera. Kubera iki? kugira ngo ishitse urubuto rwose, ijambo ryose yashize muri buri gihe ndetse no muri buri kiringo. No kuvuga ngo buri sezerano ryose Imana yasezeranye muri buri gihe, isezeranira buri runganwe ndetse na buri kiringo. Imana muri mpwemu yera, Imana mu mubiri wayo wa teofaniya irigaragaza, nuko mu kugendagenda, mu kwiyunguruza kwa mpwemu yera muri buri gihe, muri buri kiringo ndetse na buri runganwe, igaheza igaha ubuzima, igaheza ikagaragaza ibyo yasezeranye, isezeranira abantu, ndetse n'ikibanza ico Imana yasezeraniye mw'iryo sezerano. Rero mwitegereze biciye muri kahise ka Bibiliya ingene uhereye kuri Adamu kugeza mu minsi ya Yesu Kristo, Imana yamye ivuga ijambo ry'ubuvugishwa biciye mu bavugishwa n'Imana, ndetse kandi igashitsa n'aya majambo y'ubuvugishwa muri buri gihe ndetse no muri buri kiringo ahaba havugiwe iryo jambo, kuko Imana yavuze amajambo y'ubuvugishwa iyavuga muri buri runganwe, kandi ni nayo ishitsa ayo majambo y'ubuvugishwa yavuze. Kandi ibyo byose ni mu kwiyunguruza kwa mpwemu yera muri buri runganwe. Rero Imana yavuze amajambo y'ubuvugishwa ajanye no kuza kwa Mesiya. Pere mwitangura igice cya 3:15, aho Imana yavuze ko uruvyaro rw'umugore ruzokomeretsa uruvyaro rw'inzoka ku mutwe, ruzokomeretsa uruvyaro rw'inzoka. Inzoka nayo nuko rero yariko bariko arakomeretsa umugwanizi ku mutwe, ariko uruvyaro rw'inzoka nago rwari gukomeretsa Mesiya, no kuvuga rugakomeretsa uruvyaro rw'umugore hehe ku gitsintsiri. Nico gituma igihe uruvyaro rw'umugore ari we Kristo yapfa kumusaba i Karuvariyo, yakomerekejwe ku birenge hamwe no mu biganza, aho ahashizwe imisumari igihe bamubamba. Ivyo bimeze uko kuko uko niko ijambo ry'ubuvugishwa ryabivuga. Igihe hagera igihe kugira ngo ijambo ry'ubuvugishwa ryo kuza kwa Mesiya, ukuza k'uruvyaro rw'umugore, igihe ryagaragara ku isi, turabona mpwemu w'Imana yiyunguruza agendagenda, kandi Imana yarungitse umumarayika mukuru Gaburiyeli, imurungika ku nkumi yitwa Mariya, iramubwira ko azoronka umwana, kandi ko azokwitwa umwana wisumba byose, umwana w'Imana, kandi ko izina ryiwe azokwitwa Yesu. Nawe yarabwiye mu marayika mukuru ati, mbega ivyo bizogenda gute ko ntazi icitwa umugabo? Marayika aramubwira ati, mpwemu yera azoza kuri wewe, azogutera igitutu. Ubwo nibwo bwari uburyo ubwo iryo sezerano ryari gushikirizwamwo. Hari hakenewe kuza kwa mpwemu yera agendagenda yiyunguruza kugira ngo ashitse ivyo yasezeranye. Imana yari yavuze biciye mu mvugishwa n'Imana Isaya, aravuga ati, nico gitumye uhoraho bwiwe ari wagira bihere kimenyamenya, raba inkumi izosama inda ivyara umwana w'umuhungu, izomwita Imanueli. Arivyo bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Yesaya igice c'indwi umurongo wa 14. Rero iyo nkumi
yabaye inkumi Mariya igihe hagera igihe cyo gushitswa k'ubwo buvugishwa, kandi Imana yaragendagenza iriyunguruza muri Mpwemu Yera yishitsa ubwo buvugishwa mu nkumi Mariya yatoranijwe n'Imana, atoranirizwa iryo hangiro. Iyo mpamvu inkumi Mariya yagize ihigwe rikomeye cyane atamugore n'umwe yigeze kugira. Kubera iki? Kuko ico Eva yategerezwa gushitsa cashikijwe n'inkumi Mariya, nk'uko biri mu nteguro y'Imana. Kugira ngo ikiremwa muntu kize gifise ubugingo budashira, gitegerezwa kuza biciye mu kurema kw'Imana. Kandi Eva yarihuse, nuko araheza agaragaza biciye mu mibonano y'umugabo n'umugore, yarahejeje agaragaza yibaruka ibiremwa abantu. Ariko inkumi Mariya hatabaye imibonano y'abagabo n'abagore, ariko biciye mu kurema yarahejeje aragaragaza yibaruka umubiri wa Yesu. Ico nico gitangaza gikomeye cyane cabaye ngaha ku mubumbe w'isi kubijanye no kuvuka k'umwana. Kandi inkumi Mariya niwe yagize iryo higwe. Nico gituma inkumi Mariya ari umugore w'umunyamahigwe cyane, ni nawe w'umunyamahigwe cyane kurusha abandi bagore bose bibarutse abana, bazanye abana ngaha ku isi. Yazanye yibarutse umubiri wa Mesiya, yibarutse umubiri wa Mesiya i Betelehemu hi Yudaya. Rero murabona namwe ko biciye mu kurema kw'Imana hashobora kuza ibiremwa bikagaragara kuri uno mubumbe w'isi. Rero biciye mu kurema kw'Imana niho hazogaragara abapfuye bizera Kristo, bagaragare mu mubiri mushasha, mu mubiri uhoraho Imana izorema mu mukungugu w'isi. Natwe bakiri bazima tuzohindurwa, kandi ico ni igikorwa cyo kurema kw'Imana, kandi bityo tuzogira umubiri uhoraho, kandi tuzoba nk'umubiri uhoraho turi nk'abadapfa mu nganje y'imyaka 1000 hamwe n'ibihe bidashira. Rero mu gushitswa ko kuza kwa mbere kwa Kristo hari hakenewe Mpwemu Yera yiyungururiza muri ico gihe kugira ngo ashitse ugushitswa kw'amasezerano ya Mesiya, ari navyo byashikirijwe muri Yesu w'i Nazareti. Mw'uryo mubiri w'inyama witwa Yesu w'i Nazareti harimwo Mpwemu Yera. Mpwemu Yera niho yari karashikiriza amasezerano ya Mesiya. Igikorwa Yesu yakoze ntabwo cyari igikorwa cy'umuntu, ariko cyari igikorwa cya Mpwemu Yera. Kandi Mpwemu Yera yariyunguruje biciye muri Yesu, nuko akora igikorwa kijanye n'ukuza kwa mbere kwa Mesiya. Abantu babona Yesu, ico babona yari umwubatsi, umufundi, umubaji aciye bugufi w'i Nazareti. Ariko abizera Yesu bo babona muri Yesu, bamubona mw'Imana. Muri Mpwemu Yera yigaragaza, igakora ibikorwa bijanye n'ico gihe. Umubiri w'inyama waruciye bugufi yari umusore w'umubaji w'i Nazareti, kuko iyo Imana isezeranye ikintu gikomeye cyane, igihe igiye kugishitsa igikora biciye mu muntu aciye bugufi. Buri gihe Imana igenda mu buryo buciye bugufi, ikagendagenda biciye mu mubiri w'umuntu. Rero igikorwa Yesu yakoze cabaye igikorwa ca Mpwemu w'Imana yiyunguruza biciye muri Yesu. Aho niho Mpwemu Yera yariko yigaragariza mu mwuzuro wose. Vyari bikorwa bya Mpwemu Yera biciye muri Yesu w'i Nazareti.
nicyo gituma Pawulo mu gwete yandikiye abaheburayo atubwira mu gice cya mbere murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri yaravuze ati kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo ubwo yashiriyeho kubasamura wa byose, niwe yahaye kurema isi. Imana yavuze mu isezerano rya kera biciye mu bavugishwa n'Imana, hanyuma turabona ko yavuze biciye muri Yesu, kandi ntiyari uwundi uretse Mpwemu Yera agendagenda hagati mu biremwa abantu biciye mu mukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi Pawulo avuze yuko ibyo byabaye ryari, ko byabaye mu minsi ya nyuma, kuko iminsi ya nyuma imbere y'Imana ni ibihumbi bya nyuma, ari byo byatanguye mu minsi ya Yesu Kristo. Iminsi ya nyuma ni ikihumbi cya gatanu, ikihumbi cya gatandatu hamwe n'ikihumbi c'indwi. Kandi uhereye kuri Kristo kugeza ubu hamaze kurengana, hamaze gusozegwa ibihumbi bibiri. Ivyo imbere y'Imana ari iminsi ibiri gusa, kandi dusigaranye gusa umunsi wa nyuma imbere y'Imana, arico kihumbi c'indwi. Kandi nk'uko Imana yagendagenze muri Mpwemu Yera biciye mu mubiri w'umuntu uva mu gihugu mu kindi, mw'iki gihe c'iherezo Imana izoba iriko iriyunguruza biciye mu mubiri w'umuntu muri marayika ntumwa wayo mu gihugu kijanye no munsi wa nyuma, kugira ngo ishitse amasezerano yayo ajanye no munsi wa nyuma, nuko iheze igaragaze ihe ubuzima imbuto zose z'Imana, urubyaro rwose rw'Imana, abahungu bose n'abakobwa b'Imana, iheze ibazane ibagaragaze, bityo ikore muri bo, ibahe ubuzima, ihe ubuzima abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi ishitse n'ijambo ryose, isezerano ryose yasezeranye mw'iki gihe c'iherezo. Kandi ico ni igikorwa c'Imana, nk'uko muri buri gihe igikorwa c'Imana casezeranijwe buri gihe cakorwa n'Imana. Mu gihe Mpwemu w'Imana yimuka akimukira muri buri gihe, nuko akarungika intumwa ya buri gihe, kandi biciye muri iyo ntumwa Imana yarigaragaje muri Mpwemu Yera, nuko ikora igikorwa kijanye na buri gihe, irahamagarira iregeranya abateranijwe ba buri gihe mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Kandi uko kugendagenda, uko kwiyunguruza kw'Imana kwakogwa n'intumwa ya buri gihe, kwabaye kwiyunguruza kwa Mpwemu Yera muri buri gihe. Kandi ku munsi wa nyuma Imana izorungika umumarayika wayo ntumwa kugira ngo ashingire intahe y'ibi bintu byose mu mashengero, nk'uko byavuzwe mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 16. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo ko bw'amashengero. Ni ndavuze ko yarungitse ni marayika wiwe ntumwa. No mu Byahishuwe igice cya 4 murongo wa mbere haravuga hati, Yohana yaravuze ngo hanyuma y'ivyo ndavye mbona mw'ijoro urugi rwuguruye, kandi ryajwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'ijye nzamba, rirambwira riti duguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Kristo asezeranye kwereka abaduga aho we ari ku munsi wa nyuma, abasezeraniye kubereka ibintu byose bigiye kubaho hanyuma y'ibyabaye mu ntambo kundwe canke mu bihindurwe by'ishengero ry'abanyamahanga. None nihe tugiye kudugira
aho we ari kuri uno munsi wa nyuma. Kuri iki gicapo cy'ishengero rya Yesu Kristo cyakorejwe na Revera William Branham mu butumwa bwitwa ngo igihagararo cy'umuntu ashitse hamwe no mu bundi butumwa, dushobora kubona intambuko zitandukanye izo ishengero rya Yesu Kristo ryaciyemwo ubwo Mpwemu w'Imana yamye yiyunguruza ava mu gihe aja mu kindi biciye mu ntumwa ya buri gihe. Rero inyuma y'ibi bintu byose byabaye muri izi ntambuko canke mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, hariho ibindi bintu bitegerezwa kuba mwa kino gihe ciherezo mu gihe cibire komeze foruka. Mu gihe iki cyari kuba igihe ca Paulo, twategerezwa kudugira mu gihe ca Paulo ari gihe ca mbere c'ishengero ry'abanyamahanga kugira ngo twumve ijwi rya Kristo biciye muri Paulo, kugira ngo dushobore kumva ijwi rya Mpwemu Yera rivugana n'ihanga ryiwe muri ico gihe, rihamagara ryegeranya abatanijwe bo muri ico gihe ca mbere c'ishengero ry'abanyamahanga. Ariko igihe ca mbere caraheze, cabereye muri Aziya Ntoya. Igihe ca kabiri naco nyene caraheze, cabereye mu Bufaransa, intumwa yacu yari Irene. Ica gatatu naco nyene caraheze, cabereye mu Bufaransa no mu Buhungiriya, intumwa yacu yari Marte. Igihe ca kane naco nyene caraheze, cabereye muri Irlande no muri Ekose, intumwa yacu yari Colombia. Igihe ca gatanu naco nyene caraheze, cabereye mu Budagi, intumwa yacu yari Luther. N'igihe ca gatandatu naco nyene caramaze gusohora, caraheze, cabereye mu Bwongereza, intumwa yaho yari John Wesley. Igihe c'indwi naco nyene caraheze, cabereye muri Amerika ya ruguru, intumwa yaho yari Revera William Branham, ari we yaje nk'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, afise mpwemu n'uburanga bwa Eliya, no kuvuga ngo afise ubukozi bwa Eliya bwigaragarije muri we, ari we yagaragaje Mpwemu Yera biciye muri Revera William Branham mu gikorwa ca Mpwemu Yera kijanye n'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga. Rero twariko turabona igikorwa ca Mpwemu Yera yiyunguruza ava mu gihe aja mu kindi biciye mu ntumwa ya buri gihe hagati mu biremwa abantu. Rero mu mazi y'amahanga menshi, indimi n'amoko, niho Mpwemu w'Imana yamye yiyungururiza tambatamba Mpwemu Yera, kuko amazi ashushanya amahanga menshi, indimi n'amoko, no kuvuga ngo abantu babaye kuri no mubumbe w'isi. Rero hejuru y'amazi y'amahanga menshi, indimi n'amoko menshi n'abantu, niho Mpwemu w'Imana yamye yiyungururiza agendagenda muri buri kwigaragaza uko yagiye agira muri buri gihe canke muri buri kiringo. Twarabonye ukugendagenda kwiyunguruza kwa Mpwemu w'Imana kwa Mpwemu Yera muri buri gihe, uko kwabaye kwiyunguruza kwa Mpwemu Yera muri buri gihe. Mu gihe ca mbere biciye muri Paulo, mu ca kabiri biciye muri Irene, mu ca gatatu biciye muri Marte, mu ca kane biciye muri Colombia, mu ca gatanu biciye muri Luther, mu ca gatandatu biciye muri Wesley, mu cindwi naho biciye muri Revera William Branham. Aho twafise ukwiyunguruza ndigwe kwa Mpwemu w'Imana ku mazi y'amahanga menshi, indimi n'amoko menshi. Rero dutegerezwa kwihweza ndetse no kubona, tukabona Mpwemu Yera ariko aragendagenda ku mahanga, ariko aragendagenda ku mazi y'amahanga menshi, amoko n'indimi nyinshi mu gihugu kijanye no ku munsi wa nyuma. Kandi kibanza ni Amerika Latine na Karayibe. Ico nico kibanza aho Mpwemu w'Imana azoba ariko agendagenda yiyunguruza ku mazi y'amahanga menshi, indimi n'amoko z'Abanyamerika Latine na Karayibe, kugira ngo ashitse ibyo yasezeranye mw'iki gihe c'iherezo. Kandi ibyo yasezeranye byose byo mu gihe c'ibiriko bizifuruka bizoshitswa mu kugendagenda mu kwiyunguruza kwa Mpwemu w'Imana kwa Mpwemu Yera biciye muri marayika we ntumwa muri Amerika Latine na Karayibe mu gihe c'ibiriko bizifuruka. Nico gituma yavuze ati duguze hano hehe mu gihe c'ibiriko bizifuruka, ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ivyo, ibintu bigiye kuba hanyuma y'ivyabaye mu bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Ivyo bintu bigiye kubera hehe mu gihe c'ibiriko bizifuruka. Kandi ni ngaho Mpwemu w'Imana yimukira akagendagenda ku mazi y'amahanga, indimi n'amoko biciye muri marayika we ntumwa, kugira ngo aho ubuzima
imbuto yose y'Imana iyo yashize mu banyamerika latine na karayibe. Nico gituma Kristo yavuze ngo azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba begeranye abatonejwe biwe. Abatonejwe biwe ni imbuto z'Imana, uruvyaro rw'Imana. Ubugingo bwabo n'ubw'Imana bwavuye mu buringanire bw'indwi kugira ngo baze babaho ngaha ku isi imwe n'imibiri ipfa ibora y'agahe gato kugira ngo bahuzwe n'ubugingo budashira, no kuvuga ngo kugira ngo bahabwe ubuzima biciye mu kwigaragaza kwa Mpwemu w'Imana yigaragariza nk'iki gihe c'iherezo, nk'uko bahawe ubuzima ababayeho mu bihe vyaheze biciye muri Mpwemu w'Imana yigaragariza muri buri kimwe muri ivyo bihe biciye mu ntumwa ya buri gihe. Kandi Kristo yaravuze ati intama zanje zumva ijwi ryanje zikankurikira. Yaravuze kandi ati mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, no kuvuga ngo si izo mu rugo rw'Abaheburayo, nazo nyene birankuye kuzija imbere, kandi hazomuka kumwe n'umwungere umwe. Uwo mukuku ni umubiri w'ibanga wa Kristo, no kuvuga ngo ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Uwo mwungere nawe ni umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Ariko ni gute azoba ariko arahamagara yegeranya intama ziwe mu gihe yapfuye akazuka akaduga mu ijuru, nuko akaba yamye ari ahera cane h'ingoro y'Imana mu ijuru atwingingira nk'umuhereje mukuru wo mu rutonde rwa Melkisedeki? Wewe biciye mu kwigaragaza kwiwe yigaragariza muri Mpwemu yera muri buri mumarayika ntumwa, yamye ahamagara yegeranya muri buri gihe, ahamagara yegeranya abatonejwe biwe. Uko niko rero haje umuhamagaro wa Mpwemu w'Imana uhamagara urubyaro rwose rw'Imana, abahungu bose n'abakobwa b'Imana, ubugingo bwose bw'Imana, kuko intama zanje zumva ijwi ryanje zikankurikira, niko Umwami yavuze. Kuko uw'Imana yumva iki? Yumva ijwi ry'Imana. Rero murabe ingene abatoranijwe bo mu ishengero rya Yesu Kristo bo muri buri gihe bamye bari mu kibanza aho Mpwemu w'Imana yimukiye biciye mu ntumwa ya buri gihe. Kandi ku munsi wa nyuma naho Yesu Kristo yaravuze ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo ko bw'amashengero. Kandi mwa kino gihe c'iherezo Yesu Kristo arongeka umumarayika wiwe ntumwa, nuko biciye mu marayika wiwe ntumwa Yesu Kristo akabwira ihanga ryiwe, akabwira ishengero ryiwe ndetse n'ayandi mashengero yose, nuko akabamenyesha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba nk'uko yabisezeranye mu byahishuwe igice ca 4 umurongo wa mbere. Kristo hamwe n'iryo jwi rirenga ry'inzamba, kuko iryo jwi ry'inzamba ni ijwi ryande? Ni ijwi rya Kristo. Ibyahishuwe igice ca mbere umurongo wa 10 na 11 haravuga ngo ku munsi w'Umwami nari muri Mpwemu, niko Yohana yavuze, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma. Alfa na Omega ninde? Uwa mbere n'uwa nyuma ninde? Ni umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo ni Alfa na Omega. Ni wavuga kandi ijwi ryiwe rimeze nk'ijwi rirenga ry'inzamba. Rero we hamwe n'ijwi rirenga ry'inzamba aravuga ati duguze hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ivyo. Kandi umuhamagaro wiwe aduhamagarira kudugira mu gihe c'ibiro kubizifuruka, aha twereka ibi bintu byose bitegerezwa kuba
nk'iki gihe cy'iherezo nta bundi buryo buhari bwo kugira ngo tumenye ibi bintu byose. Ibi bintu byose byavugishijwe byahanuwe ko bizuba mw'iki gihe cy'iherezo, kiretse biciye muri marayika w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, ari we ari umuvugishwa n'Imana. Ni umuvugishwa n'Imana w'ikiringo cy'ubwami, afise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Uwo ni umuvugishwa n'Imana ntumwa aza afise ubutumwa bw'inkuru nziza ihoraho, mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 ukabandanya. Reka tuharabe Ibyahishuwe 14 umurongo wa 6 n'uwindwi haravuga ngo, kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatereye ijuru, afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa kw'isi bose n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga n'ijwi rirenga ati, mwubahe Imana, muyihimbaze, kuko igihe cy'amateka yayo gishitse. Uyu mumarayika afise ubutumwa bwiza buhoraho, atangaza ko isaha y'ibihano by'Imana yashitse. Aravuga ati, musenge iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Ni ukuvuga ko aje afise ubutumwa ubwo yerekanamwo ko ikiremwa muntu cyose gihamagariwe gusenga Imana, kandi yigisha ikiremwa muntu gusenga Imana, agahamagara kazana umuhamagaro ku kiremwa muntu kugira ngo gisenge umuremyi w'ijuru n'isi. Kandi azanye no guhishurirwa ku bihano by'Imana bigiye kuza ku kiremwa muntu, nk'uko muvugishwa n'Imana Nowa nawe yazanye guhishurirwa ku Imana ku bihano by'Imana byari kugwa ku bantu bari bahari imbere y'umwuzure. Ntibizeye, ariko ibihano by'Imana byaraje by'umwuzure. Rero mw'igihe cy'iherezo naho marayika ntumwa wa Yesu Kristo aje afise ubutumwa bwiza buhoraho, yigisha ikiremwa muntu ko isaha y'ibihano by'Imana yashitse, kandi abwira ikiremwa muntu, akakibwira umunsi wo kwihora w'Imana yacu mu butumwa bwiwe, ubutumwa bw'inkuru nziza ihoraho. Kandi no mu marayika kuba ari umuvugishwa n'Imana, ni umuvugishwa n'Imana wo mu gihe cy'ibireko bizifuruka, kandi n'umuvugishwa n'Imana w'ikiringo cy'ubwami. nk'uko hari ibiringo ndwi, niko kandi hari n'uburinganire ndwi. ni ukuvuga ngo nk'uko hari uburinganire ndwi, hariho kandi n'ibiringo ndwi. Rero nababwiye ibijyanye n'uburinganire, kandi nababwiye kugeza ku buringanire bwa 6 aribwo ari paradizo. Uburinganire bw'indwi rero nabwo ni uburinganire bw'Imana, ni uburinganire aho Imana iba, ni ubwo buringanire buhoraho aho Imana iba, kandi ubwo buringanire ni nabwo nyene Mana. Rero turabe ibiringo, kuko hariho ibiringo ndwi nabyo. Ikiringo ca mbere cabaye ikiringo cyo kudaharugwa kw'icaha. Intumwa y'ico kiringo yabaye umuvugishwa n'Imana Adamu. Ubutumwa bw'ico kiringo bwabaye ubutumwa bwo kudaharugwa kw'icaha. Ikiringo ca kabiri ni kiringo c'umutima nama, hanyuma yuko ikiremwa muntu cacumuye. Intumwa y'ico kiringo yabaye umuvugishwa n'Imana Seti, afise ubutumwa bw'umutima nama. Hanyuma ikiringo ca gatatu ni kiringo c'ubutegetsi canke intwaro y'abantu. Intumwa y'ico kiringo yabaye umuvugishwa n'Imana Nowa. Ikiringo ca kane ni kiringo c'amasezerano, kandi umuvugishwa n'Imana ntumwa w'ico kiringo ni
sogokuruza Aburahamu. Ikiringo ca gatanu ni ikiringo c'ivyagezwe. Umuvugishwa n'Imana ntumwa w'ico kiringo ni umuvugishwa n'Imana Mose hamwe n'ubutumwa bw'ivyagezwe. Ikiringo ca gatandatu ni ikiringo c'ubuntu. Ubutumwa bw'ico kiringo ni ubutumwa bw'ubuntu. Intumwa y'ico kiringo nayo ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ikiringo c'indwi naco ni ikiringo c'ubwami. Ubutumwa ni ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Intumwa y'ico kiringo nayo ni marayika w'umwami Yesu Kristo. Muri abo bavugishwa n'Imana b'ibiringo ndwi ni naho Mpwemu w'Imana yamye agendagenda yiyungururiza akora igikorwa kijanye na buri kiringo. Rero murabe ingene Mpwemu w'Imana yamye agendagenda yamye yiyungururiza mu gihe ava mu muvugishwa n'Imana w'ikiringo akaja mu wundi muvugishwa n'Imana w'ikiringo, ndetse ava no mu gihe aja mu kindi, muri buri kimwe muri ivyo biho bijanye n'ivyo biringo, hamwe no mu kibanza gihuye kijanye n'ivyo bihe hamwe n'ivyo biringo. Kubw'ivyo rero igikorwa c'Imana biciye mu gihe camye ari igikorwa ca Mpwemu w'Imana yiyungururiza mu gihe, kandi yigaragaza biciye mu ntumwa ziwe za buri gihe ndetse no mu ntumwa ziwe za buri kiringo. Rero twarashitse ku munsi wa nyuma aho ikiringo ca gatandatu, ikiringo c'ubuntu, cashitse ku iherezo ryaco. Ikiringo c'ubwami naco kikaba kiriko kirahurirana gisobekerana n'ikiringo c'ubuntu. Ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami nabwo bukaba buriko busobekerana n'ubutumwa bw'ubuntu, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubuntu. Kandi mw'iki gihe igihe c'iburekube z'imfuruka ni igihe kiberamwo uko guhurirana uko gusobekerana kw'ibiringo hamwe n'uko gusobekerana k'ubutumwa bw'ibiringo. Mw'iki gihe c'iherezo niho hasobekeranira ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami bugasobekerana n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubuntu, kugira ngo hahamagagwe hegeranwe abaterejwe n'Imana bose babaye kuri uno mubumbe w'isi mu kibanza c'Abanyamerika Latine na Karayibe, mu gikorwa ca Mpwemu w'Imana biciye muri marayika wiwe ntumwa ku mazi y'abantu b'Abanyamerika Latine na Karayibe, kuko amazi ashushanya amahanga menshi, indimi n'amoko. Amazi y'Abanyamerika Latine na Karayibe ni amazi ayo Mpwemu w'Imana kuri uno munsi wa nyuma azoba ariko ariyungururizamwo biciye muri marayika we ntumwa mu gikorwa ca Mpwemu w'Imana agendagenda yiyungururiza ku bantu b'Abanyamerika Latine na Karayibe. Ntabwo ari igikorwa c'umuntu, ico marayika wa Yesu Kristo azoba ariko arakora, ariko azoba ari igikorwa ca Mpwemu w'Imana biciye muri marayika we ntumwa hagati mu Banyamerika Latine na Karayibe, kugira ngo hahamagagwe hegeranwe abaterejwe n'Imana bose, kugira ngo bahabwe ubuzima mw'iki gihe c'iherezo. Kandi isezerano ryose ry'Imana rijanye n'iki gihe c'iherezo naryo nyene rihabwe ubuzima, no kuvuga ngo rishitswe nk'uko vyasezeranwe n'Imana. Hanyuma Imana izohindukirira, Mpwemu w'Imana azohindukirira ubwoko bw'Abaheburayo, nuko azokwimukira agendagenda aje mu bwoko bw'Abaheburayo biciye mu kwigaragaza kwiwe abicishije muri marayika we ntumwa, nuko akora igikorwa kigenewe ubwoko bw'Abaheburayo.
uwo kandi azoba ari mpwemu w'Imana agendagenda yiyungururiza mu bwoko bw'Heburayo biciye muri marayika w'intumwa. Kuko ubwoko bw'Heburayo burindiriye umuntu azoza asizwe na mpwemu w'Imana, umuntu azoba arimwo mpwemu w'Imana mwigaragarizamwo agendagenda muri we kugira ngo ashitse isezerano ryo kuza kwa mpwemu w'Imana ku bwoko bw'Heburayo, nk'uko umuvugishwa n'Imana Ezekiyeli yabibonye mu gice cya 37 aho yabona ikiyaya cuzuye amagufa yumye, ariko hanyuma ko biciye mu ijambo ry'ubuvugishwa ryavuzwe n'umuhanuzi n'umuvugishwa n'Imana, buri gufa ryegeranya na rigenzi ryaryo, hanyuma hazako imitsi ndetse n'inyama ziza kuri aya magufa, hanyuma haza urukoba nago kuri izo nyama, nuko haba ingabo ngaho ariko zitagira mpwemu. Nuko Imana irabwira umuvugishwa n'Imana Ezekiyeli ati, hamagara mpwemu w'Imana, hamagara mpwemu aze ave mu miyaga ine yo ku isi, nuko yinjire muri izo ngabo aribwo bwoko bw'Heburayo. Nuko umuvugishwa n'Imana hamagara mpwemu w'Imana mu miyaga ine yo ku isi. Kubera iki? Kuko mpwemu w'Imana igihe Kristo yankwa n'ubwoko bw'Heburayo agapfa akazuka, hanyuma yaje ku bantu 120, ariko hanyuma yahindukiriye abanyamahanga, kandi yamye ari mu banyamahanga ahamagara yegeranya abatonejwe biwe mu gikorwa cya mpwemu w'Imana biciye mu bamarayika biwe ntumwa. Rero ku munsi wa nyuma mpwemu w'Imana azoba ariko aragendagenda mu biremwa abantu b'abanyamahanga hagati mu banyamerika na Karayibe biciye muri marayika wiwe ntumwa, kandi mpwemu w'Imana ategerezwa kugaruka, akagaruka mu bwoko bw'Heburayo kugira ngo agendagende mu bwoko bw'Heburayo biciye muri marayika wiwe ntumwa. Nuko hahamagagwe ibihumbi 144 by'abayuda, ibihumbi 12 byo muri buri muryango. Bityo rero mpwemu w'Imana azoba ariko agaruka mu bwoko bw'Heburayo. Ubwoko bw'Heburayo burindiriye ukugaruka kwa mpwemu w'Imana mu bwoko bw'Heburayo. Ariko bamurindiriye gute? Bamurindiriye yambaye umubiri w'umuntu, bamurindiriye aje yigaragariza mu muntu, umuvugishwa n'Imana wo mu gihe cy'iherezo. Kubera iki? Kugira ngo mpwemu w'Imana agendagenda mu bwoko bw'Heburayo mu mubiri w'umuntu, nuko ashitse ibyo yasezeraniye ubwoko bw'Heburayo mu iki gihe cy'iherezo. Bityo ubwami bw'Imana bugera mu bwoko bw'Heburayo, bushigweho mu bwoko bw'Heburayo, nuko hashigweho ubwami bw'Imana n'intebe y'ubwami ya Dawidi itangure ikore, nuko Kristo nawe aganze ubwoko bw'Heburayo, aganze yicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, kuko Kristo ni umuragwa w'intebe y'ubwami ya Dawidi. Intebe y'ubwami ya Dawidi izogarugwa, ubwami bwa Dawidi buzogarugwa. Bityo rero ubwami bw'Imana buzoba buri ngaha ku mumbe w'isi, buganje ubwoko bw'Heburayo, buganje kandi n'ayandi mahanga yose, kuko mpwemu w'Imana azoba ariko aragendagenda mu bwoko bw'Heburayo biciye mu mubiri w'umuntu, kandi azokora igikorwa kijanye kigenewe igihe cy'iherezo, agikorere mu bwoko bw'Heburayo nk'uko yamye akora igikorwa akagikorera mu banyamahanga kuva mu gihugu mu kindi, biciye mu kwigaragaza kwa mpwemu w'Imana yigaragariza muri marayika ntumwa wa buri gihe mu kibanza cyateguwe n'Imana, gitegurirwa uko kwigaragaza kwa mpwemu w'Imana. ari we yamye agendagenda biciye mu ntumwa ya buri gihe. Rero mpwemu w'Imana agendagenda yiyungururiza mu gihe cy'ibihe kumeze ufuruka mu kibazo cy'abanyamerika na Karayibe biciye mu ntumwa we ntumwa, akora igikorwa kijyanye no ku munsi wa nyuma mu banyamahanga, agahamagara akegeranya abatoneje biwe bo mu iki gihe cy'iherezo, akabashira mu gihe cy'ibihe kumeze ufuruka, aricyo gihe gihoraho. Mu yandi majambo,
kirimwo gifise ubutumwa buhoraho, ubutumwa bwiza buhoraho, kugira ngo bubwirwe amahanga yose, indimi n'amoko yose, hamwe n'ikiremwa muntu cose. Buvugwe nande? Buvugwe na marayika w'umwami Yesu Kristo, ubuje afise ubutumwa bwiza buhoraho. Rero twabonye ico arico mpwemu w'Imana yiyungururiza mu gihe, kandi mw'iki gihe twebwe twashizwe muri Amerika Latine, nitwe twagenewe kuronka mpwemu w'Imana yiyunguruza biciye muri Amerika we ntumwa, kandi akora n'igikorwa kijanye kigenewe umunsi wa nyuma. Bityo rero agaheza agashitsa isezerano ryose yasezeranye mu ijambo ryiwe, ndetse agaha ubuzima urubyaro rwose rw'Imana, umuhungu wese n'umukobwa w'Imana bayeho mw'iki gihe c'iherezo. Nkabonye ingene byoroshe mpwemu w'Imana yiyungururiza mu gihe, byose byamye biba mu buryo buciye bugufi, kandi uko niko biri no mw'iki gihe c'iherezo. Rero twariko turabona ukwiyunguruza kwa mpwemu w'Imana yiyungururiza mw'iki gihe c'iherezo. Ni ukwiyunguruza kwa mpwemu w'Imana biciye muri marayika we ntumwa mu banyamerika Latine na Karayibe. Ubwo twebwe twese turi mw'iki gihe c'iherezo. Kubw'ivyo rero twegukira turaba mu kwiyunguruza kwa mpwemu w'Imana wo mw'iki gihe c'iherezo. Ubwo mpwemu w'Imana yiyunguruza agenda biciye muri marayika we ntumwa, atubwira ijambo ry'umuhamagaro wiwe, natwe tukavuga duti turi ngaha mwami, turitaba umuhamagaro wa data wo mw'ijuru, nuko akadushira mu gihe c'ibireko bizivuruka hamwe no mu kiringo c'ubwami, kandi akatumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba nk'iki gihe c'iherezo, kandi akadutegura kugira ngo duhindurwe tuzamugwe nk'uko yabisezeranye, kugira ngo bityo ashitse isezerano ryo guhindurwa kw'abazima bizeye Kristo, hamwe n'isezerano ry'umuzuko w'abapfuye muri Kristo, abapfuye bizera Kristo. Aya masezerano azoshitswa mu kugendagenda mu kwiyunguruza kwa mpwemu yera kuri uno munsi wa nyuma muri Amerika Latine na Karayibe. Kubw'ivyo rero igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka, bazobana natwe muri Amerika Latine na Karayibe, bazotugendera, kandi bazoza bari mu mubiri uhoraho, bafise umubiri uhoraho nk'uko Imana yabibasezeraniye. Natwe bakiri bazima, natwe tuzohindurwa tugire umubiri uhoraho. Ivyo byose tuzobironka mu kwiyunguruza kwa mpwemu w'Imana kuri uno munsi wa nyuma. Nico gituma mpwemu w'Imana ariko yiyunguruza mu gihe c'iherezo, nk'uko yiyunguruje mu bihe by'ishengero hamwe n'ibiringo byaheze, kugira ngo ashitse amasezerano ajanye na buri gihe, n'amasezerano ajanye na buri kiringo, ndetse na buri runganwe. Rero buri twebwe twashizwe mu gihe c'ubwiza cane kurusha ibindi bihe byose, kandi twemerewe kuba mu kibanza ico Imana isi itarashirwaho imfatiro yatoranije, kugira ngo ihagire ukugendagenda kwiyunguruza kwa mpwemu w'Imana ku munsi wa nyuma. Amerika Latine na Karayibe ni kibanza aho mpwemu w'Imana azoba ariko aragendagenda, kandi azoba ariko arashitsa isezerano ryose yasezeranye mu ijambo ryiwe. Ni ukuvuga ngo azoba ariko ararishitsa, azoba ariko ararisohoza. Kandi nico gituma igihe Yesu Kristo yavuga muri Matayo igice ca 24 umurongo wa 31, atazotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba begeranye abatonejwe biwe. Iryo sezerano mwitegereze namwe ryari gushitswa ku munsi wa nyuma,
arico kimpumbi c'indwi no mu gihe cibuye rikomeza imfuruka arico gihe gihoraho c'ishengero rya Yesu Kristo. Kandi igihe cibuye rikomeza imfuruka ku bijanye no gushitswa kwaco kigenewe kijanye no muri Amerika Latine na Karayibe. Nico gituma muri Amerika Latine na Karayibe Mpwemu w'Imana ariko aragendagenda biciye muri marayika we ntumwa, kandi ariko arahamagara yegeranya akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba abaterijwe n'Imana bose. Mu bukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu ari bwo bukozi bwa Mose na Eliya bugaragazwa na Mpwemu w'Imana akabugaragaza muri marayika we ntumwa. Kandi iri jwi rirenga ry'inzamba ni ijwi rya Kristo aduha ubutumwa bwiwe bw'inkuru nziza y'ubwami. Buno butumwa buhoraho biciye muri marayika we ntumwa. Mwabonye ingene byose vyoroshe. Ahamagara abatonejwe biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba, uko ni uguhamagara abahungu bose n'abakobwa b'Imana amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubwenge cy'umugazi w'intama, akabahamagarisha iki? Akabahamagarisha ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo butumwa bucijya nino bakavuga kuguza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gihugu aciwe co kwisubiza ivyiwe. Rero twebwe natwe turiko turabona neza muri Amerika Latine na Karayibe ukugendagenda kwiyunguruza kwa Mpwemu w'Imana kujanye kugenewe umunsi wa nyuma. Mpwemu w'Imana yiyungururiza mu gihe. Twarabibonye biciye mu gihe, biciye muri kahise, twaramubonye muri kahise agendagenda. Ubu naho turiko turavyibonera, tubibona turi mu mibiri yacu bwite, tukayibona turi no muri Mpwemu yacu no mu bugingo bwacu. Tubona Mpwemu w'Imana agendagenda yiyungururiza muri Amerika Latine na Karayibe mu gihe cibuye rikomeza imfuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. None nihe hari abazobona Mpwemu w'Imana agendagenda yiyunguruza ku munsi wa nyuma biciye muri marayika we ntumwa? Nuko rero turi hano turaha tubona Mpwemu w'Imana yiyunguruza kuri uno munsi wa nyuma, kandi atumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, ahamagara yegeranya abaterejwe biwe bose kuri uno munsi wa nyuma muri Amerika Latine na Karayibe. Turi abantu b'abanyamahirwe cyane kurusha abandi bantu bose babayeho kuri uno mubumbe w'isi. Taco bitwaye ibibazo byose ibihugu byacu by'Amerika Latine na Karayibe byogira, dufise umugisha w'Imana muri Amerika Latine na Karayibe, kuko dufise Mpwemu w'Imana agendagenda muri Amerika Latine na Karayibe biciye muri marayika we ntumwa atumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kandi ahamagara yegeranya bityo abaterejwe n'Imana bose mu gihe cibuye rikomeza imfuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, kandi adutegura kugira ngo duhindurwe tuzamugwe kuri uno munsi wa nyuma. Twarashitse mu gihe c'ubwiza cyane kurusha ibindi bihe byose, igihe ubwo Mpwemu w'Imana azoba ariko aragendagenda yiyunguruza biciye muri marayika we ntumwa muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi twebwe turi hano tubona ukwiyunguruza, ukugendagenda kwa Mpwemu w'Imana kuri uno munsi wa nyuma muri Amerika Latine na Karayibe. Ese yobandanya Mpwemu w'Imana kwiyungururiza muri Amerika Latine na Karayibe biciye muri marayika we ntumwa kuri uno munsi wa nyuma? Twebwe twashizwe mu gihe c'iherezo, twashizwe mu kwigaragaza kwa nyuma kwa Mpwemu w'Imana biciye mu mubiri w'umuntu, yigaragariza muri marayika we ntumwa nk'uko yiyunguruje akagendagenda biciye mu bavugishwa n'Imana mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha, n'ingene na kwa kundi Mpwemu w'Imana yiyunguruza yagendagenda, Imana ikagendagenda biciye muri Yesu igashitsa amasezerano ajanye no
ajanye n'ico gihe amasezerano yo kuza kwa mbere kwa Mesiya. Nk'iki gihe naho azoba ariko arashize amasezerano ajanye n'iki gihe c'iherezo. Kandi uko si ukwiyunguruza kugendagenda k'umuntu, ariko ni ukwiyunguruza kwa Mpwemu w'Imana. Ukugendagenda kwa Mpwemu w'Imana biciye muri maraka we ntumwa muri Amerika Latine na Karayibe. Kuri jewe ryari bakora ridasanzwe kubana namwe muri uno mwanya. Ndabashingira intahe ya Mpwemu w'Imana yiyungururiza mu gihe. Mu kwiyunguruza kwa Mpwemu w'Imana yiyungururiza mu gihe, twashizwe mu gihe c'ubwiza cyane kurusha ibindi bihe byose. Iki nico gihe ca Amerika Latine na Karayibe. Iki nico gihe kugira ngo Amerika Latine na Karayibe ihaguruke, kuko umuco wayo washitse. Iki nico gihe c'abanyamerika Latine na Karayibe bose kugira ngo bavyuke bave mu nzozi z'umujyi bw'Impwemu, kugira ngo babone Mpwemu w'Imana yiyungururiza mu banyamerika Latine na Karayibe biciye muri maraka we ntumwa, aduha kumenya tumenyesha ibintu byose biteza kubaho vuba, kandi ahamagara yegeranya abatorejwe biwe mw'iki gihe c'iherezo, kandi adutegura kugira ngo duhinduke tuzamugwe nk'uko yabisezeranye. Twashizwe mu gihe c'ubwiza cyane. Ubu rero dushobora kubona impamvu Imana yadushize mu kibanza c'abanyamerika Latine na Karayibe, kuko ico nico kibanza aho Mpwemu w'Imana azoba ari karagendagenda yiyungururiza mw'iki gihe c'iherezo, kugira ngo bityo kugira ngo turonke imigisha ya Mpwemu w'Imana, imigisha ya Yesu Kristo muri Mpwemu yera yigaragaza mwa kino gihe c'iherezo biciye muri marayika we ntumwa. Byari bikomeye cyane ivyo Yohana intumwa yabonye byigaragariza muri marayika wa Yesu Kristo, kugeza ubwo yashatse gusenga marayika wa Yesu Kristo mu ncuro zibiri zose. Mu byahishwe igice cya 19 umurongo w'umunani kugeza ku murongo w'icumi, no mu byahishwe igice cya 22 umurongo wa 6 kugeza ku 9. Ariko marayika yaramubwiye ati, sigaho ntubikore, jewe ndamugurana mugenzawe ndetse ndi mugenzi wa bene so bavugishwa n'Imana. Imana bari yusenga, kuko uyu mumarayika aje yigisha ko twashitse mu gihe ubwo isaha y'ibihano by'Imana yashitse, kandi aje yigisha ikiremwa muntu gusenga Imana. Aje ahamagarira ikiremwa muntu, agihamagarira gusenga Imana muri Mpwemu no mu kuri. Twariko turabona Mpwemu w'Imana yigaragaza biciye mu gihe, kandi ntitwabonye gusa Mpwemu w'Imana yigaragariza mu bihe byaheze, ariko twamubonye atari muri kahise gusa, ariko turiko turanabibona muri iki gihe c'iherezo, kuko n'amaso yacu bwite turiko turabona Mpwemu w'Imana agendagenda muri iki gihe c'iherezo muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi se yobandanya agendagenda Mpwemu w'Imana akabandanya tumenyesha ibintu byose biteraza kubaho vuba, nuko agahabandanya guhamagara no kwegeranya abatonejwe n'Imana bose, kugeza ubwo hazokwinjira uwanyuma mu batonejwe n'Imana, nuko abapfuye bizera Kristo bazuke bari mu mubiri horaho, natwe bakiri bazima duhindugwe, hanyuma tujanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru nk'izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Kuri jewe ryari higwi bakora ikomeye cyane kubana namwe muri uno mwanya n'abashingira intahe ya Mpwemu w'Imana yiyungururiza mu gihe. Ese Imana yobandanya kubahezagira mwese, Imana ibarinde, kandi ndongera nsige hamwe natwe Revera Miguel Marina kugira ngo abandanye kandi asozere igice cyacu muri iri joro. Mwese mugire ijoro ryiza.